umwana azogaruka ngaha mu rupangu vuze gute umwana azogaruka ngaha mu rupangu je nta mikino ate kubana turi kumvikana we ntubone ngo nyokora kozanye ngaha no basorana mukamvira mu rugo no uzana imihiri mbiri yose ukaza kunyicara iyi ntemo razibe yayo natwoze twakenana nani ukina kubera ko ari urakina kubera ko ari umunsi zo kwicwa n'inzara ntuzongera gukira ngo ntebe ku mazina ni Chemin Trinité bw'itonzi abakunda ino televiziyo twamba twaganiriye kenshi n'uburenda garutse ubundi ariko c'est pas ibyo nyiramvuge ko ntabyo nzi abaza kubana natwe peut-être muraza kubyumva mu dukurikirane ikiganiro gihere merci ku mazina ngo ni Chemin Chimene ni muntu ki kuba cyakuzi Chimene ni muntu ki mu buzima busanzwe Chimene asanzwe akora iki Chimene ni genre akora utwiwe mu bisanzwe Chimene akora utwiwe hama akora televiziyo nyene musanzwe mubona mumbona ko kenshi tuyaga Taxi Ministry TV ni novuga ko ubu ariho nicaye umwanya mutari muto duku ndumwana mu muryango afise abavyeyi agira gatatu mu muryango Chimene tugira amahirwe kumusanga muhira iwabo Chimene yari muhira akunda na cyane cyane kuba ari umuntu umeze gute inyuma ya TV inyuma y'ibiganiro tubonesha amaso aba ari umuntu umeze gute mu buzima busanzwe Chimene mu buzima busanzwe bon je sais pas comment dire ndahejeje ishure niho nkiheza ya peut-être 2 mois ntarahita ishure ndavyuka nkagira nkasenga nkakaraba nkatonda ku ishure nkataha nkafungura nkaruhuka hama umunsi ugahera urumva mais maintenant narahejeje iyo ntatonze ku kazi ndagira ndavyuka comme d'habitude nkasenga sinkunda gufungura mu gatondo ndakunda guteka iyo niriwe muhira kenshi ndateka saa sita ego ikindi kintu ndi hanze gabashani ndakunda kuryoherwa ahantu ndi kenshi haba ariko haravuga umuziki Chimene tubona nk'umujournaliste kandi uri kubikora neza Chimene kuba uri umujournaliste iyo mpano yo kuba umujournaliste wayumvisemo gute yatanguye gute kantu rero c'était en 2020 nkiheza humanité il y avait activité online kigeze kugurura je précise bien Imuyinga hama ndarakurikirana ibiganiro vyabo biki swati narakurikirana n'ibindi byose by'ahandi mugabo kubera mva yari televiziyo nshasha yuguruye ahantu ndi urumva niko guca ngira ndabona ati ni bisanzwe urumva hari umwana araho umukobwa yigeze gukoraho genre arangyohera mbonye ingene yifata navuga ati fikiri nje sinabishobora cyandasaba umu manager w'iyo TV ndamubwira ati zerega bige bintu gukora nje nabishobora urumva acavuga ngo vya vrai acambwira ngo tugerageze turabe then munyuma ndagenda ndakora en fait bino bintu kuntu bimeze ibintu bya journalisme bisaba kudatinya umuntu adatinya kandi yubahuka arabishobora naho c'était en 2020 niho namenyeye ko ivyo bintu ndabishoboye okay Chimene ngo tubyumva tumaze kumva ubuzima acamo bw'inyuma y'ibiganiro n'ubuzima busanzwe yoba amaze gucamo Chimene n'umukobwa n'umugore n'umumama Chimene ndagisubiramo n'umukobwa sorry kukivuga ndavuze kukivuga kutacyumva cyangwa kitagitahuriraho kumwe ariko nabajije uri umumama uri umugore n'umukobwa sorry ndasubiramo uri umumama cyangwa uri umukobwa n'umukobwa uri umukobwa Chimene
ndashaka kukubaza itandukano riri hagati y'umukobwa w'iki gihe n'umumama w'iki gihe. Icyo nisungaho ni iki? Ndabanza ngukopeze gatoya. Ndashobora gusubira inyuma nkubaze. Shemene ni isugi? Vie prive. Impamvu nashaka kukubaza rero inari nkubajije icyo kintu. Nashaka umbwire itandukano riri hagati y'umukobwa n'umumama w'iki gihe. Wumva kantu nshize ko w'iki gihe. Swat umukobwa wari umuntu atarubaka. Umumama nawe wari umuntu yubatse cyangwa umukobwa yavyaye. Duko umumama ni umuntu afise umwana. Umukobwa nawe nta mwana bararonka. Shemene impamvu ngubashe ikibazo. Mu kibano hari amajambo avuga ngo ndi isugi iwacu bararoga. Ndi isugi ubona ndi mubi. Icyo kintu kikari mu bitime nkubaza iki kintu kubera iki? Hambere hatwarashingije umukobwa. Dushingiza umukobwa muri diaspora. Ariko amajambo yagarutse. Agaruka inyuma yo kumushingira. N'amajambo atarangyoheye cyane. Why kubera iki mwaka kanya mw'iyi minsi hagarutse amajambo meze gute? Hagarutse amajambo kumva ko nta mukobwa twamuhaye ahubwo twamuhaye umugore. Uri kumva? Nca mbihuza rero n'ikintu cyo kumva ngo nta mukobwa ukiba abantu bose n'abagore. Ayo majambo yagumaza agaruka arabaje Yarose umuntu ukunda kuyaga nzomubaza ibintu biva kuki. Rero aho icyo kibazo kiraza kumera nk'ikingora. Ntikikugora kubera wavuze uri umukobwa. Kandi n'aba bantu baza kuresha baza kupropoza bapropoza abakobwa. Aho dans ce cas muri iyo sens tuza kuba tugize umukobwa tuza kuba tumugize umuntu akiri vierge. Urumva alors que aho virginité y'umuntu itakarira urumva nta numwe abahazi. Siko jewe duhuye mu barabara nshobora kumenya ati byaracari vierge cyangwa akiri vierge. Siko ariko umuhungu agushikanye mu rugo biramenyekana mu muryango bikashika. Icyo kintu uracyumva neza ukumva ubu bari gifise. Aho ni question sinzi ko no yitwa question y'ubuntu canke y'urukundo sinzi kuko hariho urazi ko hariho n'abahungu bashobora gutwara umuntu yigeze kuba imaraya mbwa bakubaka bien bakabana bakavyara. Akabazo kagaruke gatoya. Shemene ntabwo uri mukuru nturi na mutoyi cyane. Urazi ko hambere hari abantu baratwara umugeni mu nyuma bagasubirayo bagiye kureba uko byari bigenze. Aribyo mva byabaye ko umutipe twashingije. Hagaruka amajambo nta kintu waduhaye. Yagiye basi tradition. Yaragarukanye ka kera genre. Yashatse ega amateka arisubiramo uko biri koza amateka yisubiramo. Nta kintu mwampaye umukore. Genre yatwaye umuntu yataye usugi bwiwe. Ndashaka kukubaza ni cye kintu kiri gutuma kugera ku isaha isugi zitari kuboneka nkuko reka tukivuga uko abakobwa batikihangana nkuko mbere byari bimeze. Ubu gacu usanga ni ikibazo umuntu wese kumva yagiye ku mugabo yagiye afise inda yagiye atari isugi biva kuki? Premièrement tugaruke muri tradition kera umukobwa yaragira yabafise mu mutima ati hamwe no perda ubu hamwe no kibanga sije no wanihemukiye gusa no wampemukiye umuryango. Umva urazi kubona umuvyeyi wawe asubiye inyuma maramaye niki abakobwa bakera barifata kubera iyo migenzo yari ihari. Alors que aujourd'hui de nos jours bagutwikurura dimanche mwijoro hari n'igihe ugize mariage wifitiye nk'abana babiri canke batatu bakagutwikurura bya urumva nibisigura ko canke ivyo bintu umva nta ntuze bigifise nta buremere bigifise. Nico gituma hari difference ya kera n'ubu. Urumva umukobwa vyari iwabo nta gihano aronka. Urumva n'umuntu nk'abandi haraje ama droit de l'homme uburenganzira dufise ni bwinshi.
umukobwa atakiri isugi ngo yagiye ku mugabo ngo baje gutwikura ivyo nta nivyo bavuga ko nta nivyo bamenya nta nivyo bashaka kumenya urumva nico gituma rero hategezwa ko difference ndende cyane hagati y'umukobwa wa kera n'umukobwa w'ubu. Shemene ni umukobwa yatubwiye ko ari umukobwa arosa amahirwe mu diaspora n'abarashaka isugi ayo mahirwe urumva uri tayari ko yatakaza cyangwa wayatora why ico kibazo nukuvuga imagine ko je ndi umuntu baba bamwe bita abakomisiyoneri bantumye umukobwa kandi bantumye umukobwa w'isugi ayo mashanse wumva gute kuri wowe? No comment. Ego. No comment. Sibona ico no kwishura vraiment. Bo okay. Ikindi kintu ushaka kukubaza urasenga? Usengera muri idini? Ndi Katolike. Gocha twumva Roma. Papa. Why Roma? Siwe mushefu. Umuntu uhagarariye Kiliziya Katolika ni papa. Okay. Wisanze turazi ko twese hazubaho umuhero. Ino si izogera ko ihere. Wisanze uri umuntu Imana yagiriye ubuntu wisanze mu ijuru. Nike kintu ca mbere umva bazimana kimwe canke bibiri. No yibaza. Uyibaza muri kumwe. Kwaka kanya wiyumvira uri kwinosi wisanze mu ijuru hari ibintu bakunda kubona umenga bikagucanga. Ikintu woyibazana cyane ikintu ca mbere ikunda kusiga mu bwenge ndiye ndiko ndashimvira urupfu kweri urupfu ariko nibaza ati kweke ta muntu yagiye agarutse tugira ingene bimeze umva iyo tugira byose tubigira mu kwizera umva nta byose tubigira mu kwizera nico kintu ca mbere numva no bazimana kwiki yatumye urupfu rubaho rukamera nk'uko rumeze genre kwa nico kintu gihari mu bintu Imana yashizeho kinsiga mu bwenge. Shemene arujuje imyaka urafite fiance uruje imyaka yo gukunda ariko ndakubaza ye duhuye rero numva maramaye nibuka ibyo namubwiye akaba ataramviremo nifuza numva ndababaye yeah. Okay nsigaje ki byari bibiri nimba hari icyo ushigaje ukivuga nta kibazo umbaza nubuhe bwoba ufise mu buzima ubwoba ubwoba mfise bwa mbere n'ubwoba bwuko nzopfa yashitse ko ntiyumvira ko nzopfa umwanya n'umwanya nzoba naravuye ku isi ntagihamagarwa muri amazina bampamagara cha numva ngize ubwoba nkumva uwo binkurira hagakuraho urupfu numva kumenga byombera fresh hama ikindi cya gatatu cya kane nta kindi ufise dukonfirme nk'ubu c'est pas si ufise abana canke uko genre de suppose basi katamwana ufise ntabyo nzi ko umufise sico kibazo cyane nk'ubu Imana yakubwira ati ushaka kuguha umwana mugabo azomere nka wewe muri byose byo kuryohera ntabyo no kwemera. Merci beaucoup. Hari impamvu nyinshi zituma ndavyemera kuko kwera wowe ntiwi hari byinshi nishakamo nikeneramo nkabibura kubera iki umubiri umutima isi ya none tubamo gasangira goye nanje ubwanye nkumva umenga nta kizere nifitiye kuko namana nabibwiye n'abantu turi kumwe jewe nta kizere nifitiye cyo kuzoja mu ijuru kiretse habayeho gutabaga kw'Imana. Ndasenga biye numva ko amasengesho atarengana parafu. Nkiyumvira ko nanje ubwanye nta kize nifitiye bivuze ko rero umwana sino kwifuza ngazokuru uko nakuze ko naciye masrago nawe n'ibintu byinshi umwana wanje yo barahuye n'ingorane nyinshi avutse uko navutse ko nabayeho ukumeze pa uko wabayeho si umva ibyo naciyemo ko yo cabibamo intérieurement basi imyitwarire yawe ingeso zawe ibintu nk'ibyo Imana yakubwira ati umwana wawe azobaho oya Imana izomuha imico yiwe ntazokorana imico yanje. Guys murabyumva bakunzi imico atishimiye nawe bakunzi batarisopo minisa uko biri kose no kuyaga ariko nkuko ndi kubigusigurira umuntu niwe wishingira intahe